Totenga ubwoba niki kuri muri twebwe aruturi mubisi turakomeye turakomeye twakomejwe na Yesu abakomeje barakomera. Umuntu avuga ko kuririmba ndi Pasteur bitojana muri make nasanze je umbwiye kwihoza kuririmba iyo bari nyifi ubwiye tirekana n'ikiyaga va mu mazi ifi nayo ibwiye ati va mu mazi muri make nta gikurikira urayishe. Kaze bakunzi ba K9 TV, kaze muganiro cyacu no musi tubisiganiro kidasanzwe, ni ganiro tugirana n'uwo musanzwe umenyereye cyane kuri K9 TV, ni Pastor Ciza dufasha mu ganiro Imana ni vyose, ni ganiro Imana niyo buhungi. No musi twaba turi kumwe tuganire byinshi kujanye n'ubutumwa bwewe bwa misi yose nk'umupastor ndetse n'ibindi bikorwa asanzwe arangura haruhande. Turamukije cyane Pastor. Turabaranguje namwe. Yego. Pastor musanze mukora ibiganiro kuri K9 TV byo kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana. Iki gikorwa mwebwe mucakira gute mukora gute? Budget tucakira gute? Premièrement iki gikorwa ni gikorwa kitunezera cyane ariko tukaryoherwa cyane igihe ari abantu bariko barafashwa, ari abantu bariko barubakwa, iyo bariko baratahura icyo Imana yakoze ku buzima bwabo, uri umunezero wacu. Yes. Ibintu byiza cyane. Ariko kandi haruhande yo kuba mufasha haba mu isengero na hano kuri K9 TV mutanga ubutumwa musanzwe muri nabaririmbye nivyo. Bo cyane nivyo. Ariko umuririmbyi atari wari we wese umuririmbyi aririmba indirimbo zo guhayagiza no gutazira Imana. Bo ni indirimbo nye zo guhimbaza Imana. Bamwe ni bavuze ngo indirimbo z'Imana mugabo indirimbo y'Imana nayo turumva. Turimba indirimbo zo gutazira Imana. Hari n'indirimbo numvise muri ko murakora iyo yaramaze kuja habona. Bo indirimbo zimaze kuja habona ni nyinshi. Yego. Azishika 11. Sinke na buhoro. Iyavuba ni yajyana. Bo yavuba indirimbo yitwa Ndakayangana. Ariko yavuba eheruka kuja kuri county yitwa turakomeye. Ngo ducishize yako gato mukadufasha tugahezagirwa natwe turakomeye. Okay. Totenga ubwoba niki kuri muri twebwe aruturi mubisi turakomeye twakomejwe na Yesu abakomeje barakomera. Karimbo keza cyane. None Pastor kugira ubufuse ubwo butumwa bwo kuba umwungere cyangwa pastor mu rushengero ukaca wiyumvamwe no kuza uririmba izo ndirimbo zo kubona ntaza gutazira Imana byaje gute uwo mpamagaro nawo waje gute? Bo muri make byose nivuga butumwa mugabo sivuze ko abavuga butumwa bose bisanga bafise na tara yo kuririmba. Bo je novuga ngo n'ubuntu bugeretse ku bundi nagiriwe ko navyisanzemo byose. Mo pasteur ndavuga ubutumwa bwiza kandi ndanaririmba mugani bukasunyuma gatoyi igihe kimwe narigeze kuvuga ati ibintu byo kuririmba reka ndavyihoze. Mugabo nza gusanga ugukora indirimbo biguma bizamuka muri je dufate vise umwanya wo gusenga ngasanga mvuyeyo vise indirimbo shasha ndiko ndaririmba. Indirimbo zimbana nyinshi gereda zandika ziba nyinshi ubu indirimbo wombaze indirimbo maze kwandika sinomenya icyo ndamwishira ko ni nyinshi cyane. Rero maze kubona ziguma zigwira none umva ijwi rikomeza kumbwira ati izi ndirimbo nazo zishire hanze. Noneho ntangura kuzikora gushikaho tuja muri studio n'abandi barimbye dukorana muri eglise. Indirimbo tuzize hanze zifasha abantu cyane. Iyi ndirimbo yitwa Ndakayangana abantu benshi baguma banyandikira ko iri kirabafasha ndetse iri kiratuma banatahura ubutumwa bwiza bivanye n'amajambo arimo. Rero vyose nasanze ari vy'ubwiza yose narabihawe. Yes. Rimwe na rimwe n'abantu bandi haba mu rushengero cyangwa ndi bakubwira ati burya kuririmba uri pasteur si ntibijanye. Bo muri make uvuze ko kuririmba umuntu avuga ko kuririmba ndi pasteur bitojana. Ego ari umwe yigeze kubwira ati nta kuntu none kuririmba wo vyihoza. Muri make nasanze
je mbwiye kwihoza kuririmba iyo bari nk'ifi ubwiye ati rekana n'ikiyaga va mu mazi ifi nayo ibwiye ati va mu mazi muri make nta gikurikira urayishe nje nanje iyo ndanagiye kubwiriza nkamanza kuririmba bituma imwemu yanje haguruka cyane muri make iyo mbanje kurimba mu kuvuga ubutumwa bwiza hari ikindi kirere ngeramwo kinyuranye n'icyo ngeramwo ntamanje kuririmba ikindi nacyo iyo ndiko ndavuga ubutumwa bwiza niwo mbwira ngo mvuge ubutumwa bwiza iminota 30 narisanga nacijemo akaririmbo nibikunda muri make rero ni ibintu bindimwo nyene itokunda ko ndanabihagarika umuntu aca yibaza mbega biroroshe none kurangura imirimo yawe ubwo butumwa bwiza kuvuga ubutumwa bwiza ukaronka n'umwanya wo kujya mu byo kuririmba. Yes, uzi ikintu cyiza cyane uzi ati mbega birakorohera nk'uko nabivuze nyene ikintu cya mbere cyoroha ni ikintu umuntu asohora kiva indani muri we muga ikintu ariko arasunikigwamwo ashiramwe inkomezi agirane icyo kintu kiramujena sana kiramujena gose donc ni nk'uko ijambo ry'Imana tugira ngo nyitukirongorwa n'ivyagezwe muri make turongorwa na Kristo uko ari watwereka ati ibi bigendo uko mugabo kera byari bigoye cyane kuko waguma witwararitse atabushobozi bugushoboza kubaho ubwo buzima rero ukuririmba itara kuririmba ni ibintu bisokamwo biva indani nyene nakubwiye ko nk'ubushobora kuja gusenga ngatangura gusenga mfite umwanya wanje n'Imana haya ndiko ndasenga sinavuze ngo nkompoze indirimbo mugabo hajya ndiko ndasenga gaca ndirimba indirimbo itari bwo yigera ibaho kaza numva ni indirimbo nziza cyane gaca ndayandika so urumva rero ibintu uvuga ngo ndabifatiye umwanya ngo bintwara umwanya ahubwo ni isoko rindimo ritemba. Yes, ego hageze naho ku mwanya wo kuronda umwanya kuja muri studio gukora indirimbo biroroha kuja muri studio gukora indirimbo muri studio duheruka gukora indirimbo iyi album y'indirimbo 11 twayikoreye rimwe ariko ntibyangoye byaranyoroheye kuko icyo gihe nanje ryari rya mbere ngiye muri studio gusa nagiye niyo ati basha none biza kugenda gute bemera gute mugabivanye n'ukuntu kuririmba na indabirimwo muri korale nabikuriyemwo ngeze muri studio n'umu producer twakoranye yarambaje ati none wewe wari umaze gusonda indirimbo nyinshi ndavyibaza uko yaratangaye n'ukuntu abonye ndabikoze rero jambo ritubwira ngo dushobozwa byose n'uduye inkomezi ego mu butumwa bw'indirimbo zanyu mutanga mbega mwibanda kuri ijambo ryo kuninahaza no gushimagiza Imana canke gukangurira abantu kuva mu bicumuro muri make ugiye kuraba indirimbo ndirimba zose zivuga umuntu umwe ntabwo zivuga jewe nta nubwo zivuga uwundi muntu w'inosi ariko zivuga Kristo muri make zivuga ubuzima bwa Kristo kubera iki indirimbo zivuga ubuzima bwa Kristo nuko iyo dutahuye ubuzima bwa Kristo kuri twebwe icyo Kristo Yesu yakoze gihindura ubuzima bwacu Paulo ni yigeze kuvuga ubutumwa bwiza hano haraho wakoresha ama strategy menshi yiwe uvuga ngo arabura umuntu numwe yihana hanyuma avuze umuntu numwe yihana acavuga ngo ndahiye ko nzokwama mvuga Kristo Yesu yabambwe wenyene muri make nanje indirimbo nkora yitwa ndakayangana turakomeye icyanzanye mu isi zose zivuga ubuzima bw'Imana ko nzi neza ngo uko abantu bagenda batahura ubuzima bw'Imana kuri bo bugenda buhindura ubuzima bwabo. Yes, mwavuze ko hari byo mwakoranye na korale mu ishengero mbega uho ugiye ukora gute korale muzoguma mukorana canke nawe bishitse wenyine urashobora kugeruka isohora urumva? Yes, impamvu subiye inyuma gatoyi uyu mugwi dukorana n'umugwi witwa Holy Nations Light mu Kirundi gisigura ngo umuco w'ihanga ryera. Muri bake n'abana twarukanye tukiri abana reka mvuge ngo nanje nkiri umwana cyane twarakuranye za turarimbana ingabire yo gukompoza yizamukamwo ngakora indirimbo nkazizana muri korale tukaziririmba niho tugera ahantu tubavuga ati reka noneho tuze dusohora indirimbo dushire hanze turiza ko zizofasha abantu. Icyo gihe tugirirwa kwe mu ishengero barabitahura baravyumva dusanzwe dukorana umurimo badushigikira kugira ngo izo ndirimbo tugirene tuzisohore. None iyo album turayisohora. Rero urambaje ati none uzokomeza ukorana nabo cyangwa uzokora wenyine? Muri make mvuze ati nkora indirimbo ndumwe ni sawa gose
ariko reka mbabwire ngo Holy Nation Light dukomeje gukorana niwe turiko turakorana n'ubu turafise ivyibiro byo gukora ama clip video y'aya ma audio tumaze gusohora n'izindi ndirimbo nyinshi zihari, indirimbo ni nyinshi cyane ariko uburyo nibwo butaragwira kugira ngo muze murumva mwozumva kuyinga mukumva nko no ku munsi mukumva indirimbo shasha ariko uburyo ntiburabikirenga. Yes. Muri ko murategura ino album hariho amadefi mwahuye nayo ibyabagoye mwahuye nabyo mwobicira ku mayange muri make hajya burya nasanze turi mu inosi nigeze kubwira umuntu umwe ati turi mu inosi hari ibintu bya mbere hari ibintu byinshi dukeneye ariko ibintu bikenewe hari ibintu twibaza ko byosigara inyuma mugabo navyo dukeneye ko bisigara inyuma nta gisata na kimwe dukeneye ko gisigara inyuma akantu nkunda kuvuga ngo ndavuga ngo agakiza mu mutima Bibiliya mu maboko amafaranga mu mufuko. So muri make bino bintu byose birakenewe byose. Donc uvuze ati ntambamye nawe nazo nta zindi ntambamye zikunda kugaragara iyo uri ko agomba gukora ibintu nk'ibi bisa amafaranga kesho usanga ari amafaranga. Yes rero araho usanga amafaranga yakeshe sanga déplacement ntibiko biroroha ko ndibuka mukora indirimbo navuze ati ifo ko nkorera muri studio kabisa ifite inguvu kuko indirimbo isohotse ni indirimbo izokwamaho tishaka kwicuza kugira ngo zindi baze ati none ndimbo no isubiramo gute niyo mpamvu twaravuze ati ifo ko turondera studio imeze neza amatwi yasire ko uburyo bwabonetse hanyuma tuje muri studio ariko uburyo bwo ko ndirimbo maze kuboneka hari n'ibindi bikenerwa wasanga muri studio twiriweyo urumva ko ibice bikenerwa bari byinshi kabisa rero inamba nyinshi zagiye zigaragara bwari uburyo nyine bwari uburyo ariko kandi gukoranya abantu bi groupe yose ashika 10 20 byaroroha yo mpamvu ndiko ndakubwira ko koroha biroroshe mugabo nakubwiye ko akagafunguruzo gaca kabamwo n'uburyo ubundi biba byoroshe kuva hariya kubya ati déplacement mumaze gukora hariya ati none munda bimeze ukuntu kandi nawe ubyumva muririmbye mwirigwanya umunsi hose cyo byumva nyene ego pasa tugere gatoreye ku butumwa mukora mu biganiro byacu no kuri K9 TV biganiro dukurikirana cyane mbega muri ko murakora bijya biganiro mwebwe muri kumukora biganiro birabashimisha wamenyeye kwigisha ishengero ry'abantu rikuri imbere ariko kajuja muri studio bakagufata amajwi n'amasanamu uri kuraga biganiro biroroha biroroha cyane ano byorohera tuba turi ku gikorwa twatumwe iyo twatumwe na data tugikora tugikunze kandi nakubwiye ko umunezero wacu no kumva umuntu yihanye yavuye mu bwami bwo mwijima kaza mu bwami bwo muco nigeze bwira umuntu umwe ati abakozi b'Imana tugomba kumenya guko dufise igikorwa cyo guhombya satani ama tukungukira ubwami dukomokamo ko hari iminyago satani afise mugabo bategezwa kuza mu bwami rero iyo tubonye satani ahombye umuntu umwe wow turavuga ati ni byiza cyane rero ndiko ndavuga ubutumwa bwiza bamfata ama audio so mbanirasira neza ko hari abantu ndiko ndabwira ikindi naco hari nabandi bazobwumva atari mu mwanya kuko ajya ama audio bamfata kurya ndazi neza zo kwamaho imyaka yose niyo mpamvu hajya nkorana inguvu cyane nzi neza harabambona ariko baranyumva hari nabandi bazonyumva n'igihe je nzobona naramaze kuva mu mubiri naratashe bazosigara barumva buno butumwa rero hariya ndabikorana ubuhizi cyane nzi neza ati ahangaha bariho nabazoza bose barankurikirana neza cyane nuko reka rero turangize tubaye n'umwanya mutegura ibindi biganiro ko turabikeneye cyane navyo mu kurangiza murafise akamumutera ariko baradukurikirana ariko baratubona yes reka mbanze vugane n'abantu bose bariko baradukurikirana ndiza ko muguwe neza Imana ishikara kubazigama ariko reka mbabwire ngo ndabakunda kuko namwe ndakavuga ndakunda umuntu wese tuvukana muri Kristo Yesu kuko twese turabavukana iyo tumaze kwizera yes amanda batera intege mushikare gukurikirana ijambo ry'Imana ko narabwiye ko ijambo ry'Imana ni imbuto itabora kandi ni inkota ifise ubugi imbere n'inyuma icyakunaniye gutorera umuti ijambo ry'Imana rizoza ku buzima bwawe rigitorera umuti pempoti bazo urimwe ingorane urimwo wihangane ariko komeze gusenga no kwizera ijambo ry'Imana bizohinduka bizogenda neza ndaginya no kubwira ngo imbere ni heza cyane yes murakoze cyane turacyuye mwebwe mwese mwakoma tukwikana kuri K9 TV kaze mu biganiro byacu byo hanyuma mugire umunsi mwiza kandi ciao